biragoye umugongo wacitse urabona ibiti birahetse biragetse cyo gututura bwa butoki ntakibona kuko birengeje bigeze nyine ajya gututura twa dutoki hajya hepfo y'urugo nayo bundi ho ndabona umenga saha aho burya sibona navyo biriko biragisha mu mwaka nyina tutura ubutoki iri shamba navyo baza baratanga so mwanda aho usanga remera ine yabitaye amaturiro ubutoki ubwatsi bose mbona tuma ubutoki bumererwa neza none umenga naho nyine isaha akavoka kaze kamererwa neza aho kari kora kwibi turi byose itaratara nashimye gipangu umanya riramubiri iri karisha irarenze boko bw'ugwembe ashitara kandi yego nyine ibintu nyine ari neza ibirundi mbese nzi kubitira utwago nyine utwago nyine kurarura wenda bikubura bimererwa neza n'ubundi hakavuka bazi mu minsi kazogira kazonkurayo havura nsanga Fabrice na wenyine yibereye mu vyiwe asanga yakoze se ubundi yananiye gashasi we yananiye niye minsi simbona umenga yigize ngo yakoze kugira ngo yakoze itsingazi zose usanga ari we
yaje gushira akangomba kurya imihwi y'ibitoki atanivyezi byatewe ahubwo yarasaze umuhungu wanje kweli yagiye kunanira kandi yananiye bashi shike kumuhana ndabe twari mu mwanya urumengo ubucafu buragabanutse ahubwo no kuraba nyine igihe ubucafu bwose aho n'abakobwa mfise bose umenga nta n'ivyo bariko barana hino ntibaza kuraba izintu bakaza kuzitora bashaka ko ari cenzo zitwara izi nkore cene zigihuga ndaza kumubwira cyo kuza kuzitora harigeze uzoca n'umunsi umwe bwatsi bwose umuntu azarabukura kubera ibicafu ku bitoki n'ubundi si heza uyu mwaka wose no kuraba umuntu wegeranyiriza uruhande rumwe aka kugena agakuyeko kandi umuntu agakuyeko n'ubundi kamererwe neza bashi reka nduge burya Divine ndicara ngaha sa mbe Fabrice yagiye sinzi yagiye gutembera ndamuhunga agiye kunanira burya agiye kunanira sinzi ko ari je nabonye yoga agenda sinzi yagiye gutembera Hamadiane nawe ari hehe sinzi nabonye agenda yambaye neza sinzi yagiye ntiyakubwiye yagiye ya sha mugiye kunanira asha mugiye kunanira kweri je ukuri ndiko ndabibona je ndabona yuko umenga mugiye kunanira nyoko wanyu umenye yuko yabataye urana yuko ari je Fabrice wowe sinzi binasigaye akora tuzokwirira ko turabana bo mu muci ivyo rero ivyo nakazi kanyu none nanje mushaka nomoke nze ngende genda none umushaka yuko nza ngende gusa ico uzokora uzogenda utugaburiye nabi gusa nanje ivyo byose muzimenya ahubwo nanje nzobabisa kora je mbona umenga sinzi sinobabwira ngo ibintu ngo muriko murakora nga inge Fabrice we turahura niyo warinda ugenda ntangorane nawe tuzoguhebana mama twaramuheba sawa okay nta kibazo n'amazini nwere nga ashaka abakobwa kwije ndabona umenga bagiye kunanira kwije nyina wabo yarabataye ngo mama ngo ubukene nta umuntu yoguma mu bukene sinzire yagerereye Fabrice nawe asigara jana n'abahungu ba Gaspari naburazi uko bafise ingeso mbi none jewe inze nkori ku mwanya ndabakorera iki kabashe jewe nze ndabasige cyaba abantu mugana ho ndinze ndabasiga naho ndabona umenga nobangize nabi ahubwo reka nindire Fabrice mvirize ibintu ari mu mwanya akazi yoba yarose menye yuko yamanutse Bujumbura menye yuko akiri ngaha ho kuja gupagasa nk'abandi aguma yicaye nyene hanyene mpandi yabashikiwe ho kuja kurondera uzanira amazi mama wanje anyonze ngiye ushaka kugenda akira ya amazi jiwe ababana twara mu nzu ugenda umurabe hiyo hirya kwa Nuzeye ngenda he kandi je ngo manigire gutembera genda umurabe hiyo inyuma yuko yoba genda kurabande Diane ariko usanga ari yibereye hari karaba udufilime nawe nyine ndazi yuko nawe nyine umenga sinzi ivyo ari karigira ubu je muga urangoye uko nagira nigire gutembera abana ko nari nambaye na neza ndakugoye urangoye nyene ahubwo no kurya ntimurya tugende shapa para kuno ndaje tugende kumara uramubwira shayo waruri ninge nuko ari kumubwira abangu ndamunzana mbe utemeye
Ndeho watetse. Ndeho wari watetse. Ego ni nasize kibahagiye gutembera. Sawa rero mbeho ntuze nawe yagiye Fabrice. Fabrice je sinzo yaroye nabonye yambara agenda. Ego. Nawe nyine mbona umengo kweresha. Jiwe mbona umenga vyabaye ndase. Kuri wowe nawe nyine urabona ibintu ari karagiye. Ashaka ko ndabona yuko bazokwihanura. Ndabona umenga bagiye kunanira. Bazokwihanura. Bagiye kunanira. Era bugenda ukinje kurabe ko vyifashe cyo nkorera agapanga mu nzu. Kambikira. Ahubwo usangire sinsange byanazigiye. Genda urabe. Ego. Ahubwo reka ndabe Fabrice nyine nawe yo bayagiye kabashuye mu. Abakobwa babiri bose muga harimo umwe ubundi wewe ambereye yipfa mutima. Jese mbona kwira umuhungu wewe sinokubwira nk'ingesa asiga yajamo. Sinozikubwira. Urya mukobwa nawe nyine agiye kunanira. Nabona umenga agiye kunanira kwera jewe. Sinzi ukuntu genzo ubibona mu barabona nyine nawe yadutaye mu bukene nabo nyinira ivyo bariko ntibabona yuko bakenyene kuguma biyoga gusa bisiga ubwara basubira. None gasha jinze nkuriki nze mfatike nawe kwera ndabona umenga wewe birapfuma adahindutse. Ndabona umenga ivyo mu rugarabije hamwe no guteka ntibagomba no guteka urundi gogo no kuza ruvuga ngo mbe vyahiye ukubahindurira ndakwiye kubahindurira ahubwo reka ndindire nanje ndamutiyinge je ndabisahazira. None papa ko wicaye ngaho Mbeho uvuye none wabuze ahandi ho kuco cice mu nzira bisaba sinirenga. Urabona mwebwe ubu nkwiye kubapfira hasi mwese urumva nkwiye gukupfira hasi none mbeho ubuvuye he izisa jenda nimva ajya kwa Gaspari gutembera none kugira iki none papa ndi umuntu w'umuhumbura wanogoma ngaha aye noba ndiko nta bikorwa wari gukora yaho jewe mva ngaha anye nja kumunga gututura ibitoki nawe uri gukora iki ngaha ndiko ndakora kwishinga igongo gusa kuja mu magongo mu goba gusa nta bindi kandi afise bashikanje bokora ibintu byo ngaha aye sijeje no bikora. Hama rero we nawe ubikoze bikaca bisigura umenye mushikawe yaraniye. None papa bajya abahungu ba Gaspari bobo uhorobona bakora ikintu kimwe muri zindiko bagenda gutembera mu bantu babajama nanje urabona ndi umuntu w'umujama nocatsa gukora ibintu ngaha ivyo bikuri kuri yagatse. None papa jemeruka koga ndibaza nk'amezi abiri araheze intozi cyo sinzi ibintu biguma binjye ngaha aho saha ivyo rero none uburi gukora iki aho utaja kuvoma amazi kandi umwunguri ngaho hepfo uje kwiyogaho nawe basi umere nk'abandi. Oya papa nta muhungu akora ikintu kimumira ubu we vyarahindutse vyari vyakira wewe mziyehe washaje kandi mbeho ingurube mwazigaburiye ingurube mwazigaburiye usanga guhera mu gatondo zitarage gushikiza isa wishinga gusa kuja kuyerera gufatana n'abandi gusa ari kuyerera gusa. Jene nibire mu babire bana hariya kwa Gaspari gutembera ibintu ne vy'ibirasta vyo mu imisi vy'iwacu papa urabizi nabo rero mwese ngiye guhabwa ubu rindi. None papa rabo have niyicerenga wewe usanga wanashaje ivyo n'ivyiyumviro vy'ubusaza biriko biragukoresha wewe ubugongo nyongo bwakobanye ubugongo nyongo rero ubu unye je nanje ahubwo mwebwe mbe papa nkwiye kwabira mwese muvyo papa rindira mbe burya batetse kagatokero wakabahaye bagateke batetse wasoma ani papa ndashonje n'ukuri kw'Imana uhiye kwa Gaspari ntiwari nene nogenda kujya hariya kwa Gaspari kandi ngaha aye fise bashikanje bateka bakavoma. Umviriza rero ikintu gihari uhera uwo mwanya niyisa cya kuvoma amazi wowe Jesse nogenda kuvoma ndi umuntu w'umusitari kwe oya mvuze gutya jya kumwonga uze kuzana papa nawe genda uvome je ngenda kuvoma nawe genda urano kuntu usa ivyo birakuraba Jesse ngenda kuvoma nawe genda uvome nawe ndi nimwe mushaje mwe nabajya bashika Jesse nogenda kuvoma ivyo ukunda ndakuvomere jewe genda kuvoma nawe genda kuvoma jewe
none nk'aba bakobwa bo kwa Gaspari baciye babona umuntu nkaje ngiye kuvoma nosubira kubavugisha ahubwo nabo nyine barashira kumwete bakuba utoga no ko we washaje we kugira ndakuzi kiri umwana we ndakuzi none wewe nawe usanga wari umubono w'umuntu nzi we washaje kandi ndagiye ndaje kurawe ko bahishije iryo fegi mishinga papa je nta fegi nywe je uramaze kumva none iryo fegi mishinga ngiye kubonera muri rugo cengiye kubonera muri rugo ndomusigwa musangwa ngaha uzobura ashaha nunda bategeye sha je kweri aba bantu cyabana inze nkora iki kaba inze nkora iki ndabakorera iki jewe umwe afata inzira ziwe urumwe urumva rumaze no ukwezi rutoga none nkantu ruraho hameze gute asha umuntu aravyara akavyara akazira abazeho mwino misi naho sinzi ndameze mama yangu bagoma je kunkoresha ibintu nabo batokora oya jengo ngenda kuvoma ngo sinoga mfise bashikanje nibavome inze niyogere azehe bana reka eni mpuzamperanya mwabuze amafaranga ndakugura izindi ya muzehe wewe abazehe barasaze reka kandi muzehe je ngenda umpangira umugambi amazi imisi afata nabi oya aben numva no gusonza shonje n'umunsi bashikanje mengo bose basa sinzi iyo umona umuntu mugana nta nuko bigize matekana cagitoke camuze je umuntu fangenda kugica nkaca nitekera vyo wanje nkaca nigira kuri babajama banje bo kwa Gaspari kwa batirahisha n'ubu have ngende kuba ndaraba ivyo mba nditembera ivyo mba abajama banje oyo mani kusiganuka manini biki urakanuka urupfu wa mushenzi je ndanuka jewe ahubwo mani rekana n'ivyo ndaje wewe ukakoga ryari wewe reka bushikanje mani bomfata nabi nta nuko muvoma basi ngo ndanakarabe no mu maso wewe ubwo uroga basi ho nari je mpuna noga je ntumbone nkuko wewe je ndafise wakuri we naheruka kuri umwana wese ukubunye usigaye usa nayi nyimbutaki bano mu oya bushikanje mani bomfata nta nuko ntibuvoma mani numva shonje mani ndakana desifise nga oye nze kugira itumura amana ajya amahera nari mfise yose ndayahaye umujama duhuriye aho imbere niwe yansavye yaheze sinatse mani jewe mwino misi kweli je mwira ntibimeze neza bashikanje bavyuka bigira ari mu gisagara sinzi ivyo babagiyemo baza bo babaca koga mu mwonga babaca koga hehe ni bavoma muhiro wanje wapima ni bavoma no kujya ne gutacu genda kuvoma mani wewe urugenda kuvoma mani hari umuntu mubire kandi nogenda kuvoma nanje oya je sinovoma gusa nkaho urakwiye kuvoma naho usho bibona rega wewe birumvikana no kunumota mani mbere sinovuga kumota kwanza untuka mani no uri kuranuka mani basi kugutuka basi ndiko ndaguhanura basi nkatesanze kugura isabune ugira ngo none wo gisabune atama mani je muhira bafate nabi nta nuko bazana amazi mani ngo ndakara muzehere ndakwerekana ubwira inkuru ya muzehe muzehe mazi imisi nigira ari aye kwa Gaspari ndahabona hari kuri ka karigara muri babajama banje mani ndahabona harya nagenda nkitemberera shitse akatangura kunzana ibintu vyibazo vyiwe ngo ndamugaya nekajya kazema nega kashaje ahubwo jezo ahubwo rero kajya kaze wera abanyene ugumuga kaza watabintu ukora muhira niho fresh nunga nuko nawe wokora baso ufumu ukora basi nyimba ari ugomba atariho bari ugateka wewe ivyo vyawe gusa pana guteka vyabo none mari sire ko ndakubwira je utamuzehe bana je burya je mu misi kweli ntabona ko nakuze raba je nk'ubu uye ndabibona ko wakuze kweli kandi muzehe yibaza ko nkiri umwana je uri umusona none ugeze kuresha none wowe ugeze ugikorerwa vyo muhira je bwa bukobwa bwo kwa ntuze ari aye kwa Gaspari nama mbona wegeranye umenga nubwi wawe je ndakaze mani je ndagenda nkabutera imistari je ndi mu bicana ndagenda nkabutera imistari nka uradeze star je ndagenda nkabubwira ati bajya kweretse mwe mwaraheze gwe n'Imana ndakese muga rero ukuntu bimeze je muzehe nawe ndaza akacatangura kuntuka urumva ngo wewe ngo umenga uri kirofa ngo ngenusa nabugene muzehe abakobwa bogatana ico bakora ngaye ntibanavoma ibikorwa ni by'abakobwa nta muhungu akora mani wenda kwemera uri mugenzi wanje mani ndaki ari umuhungu akora none mani je nibiyito
wenda kwemera umpanura neza tureke ndakajya kaze jewe rwa kajya kaze umisi jewe utangana ukamera ibintu by'imbere kweli Nyamutse warabonye ni pokara jo. jewe anikira ndurabitse Gusa nawe uri mwakoreye ibaba hamwe. nakudomera ndazifise mani jehera Warubatse dake. jewe ujya muzeryo ayo ntiyonshobora Je kweringira rero ndengane ntere ngenda kwarana dukutanye tanumwanya munini yanari ifise nteye ngenda we wewe fresh. tutosubira mani nengeye kuraba kwa Gaspari babahishe ndabacoreshe n'ikijumbu cyo kuryama nega harabavye We fresh wewe ewana tutosubira. sawa sawa Boa komera na wewe. akiri ni nani je abantu bo ngaha ni izina ry'Imana je nzobasubiriza mu nkoko umaze iminsi banyu impinduka ngo je sindi umuntu wo ngaha aya namabibaza ko ndi impfuvyi dawe shamugani bari je nkagwimuze hegogo kujya nije ndiko ndabiga nibarindire gusa ubu barateka bakarya ntibampako noneho numva agomba mfe no gupfa n'izina ry'Imana shamugani ntaje nibarindire nzobereka sha je ndi mumesha burya we nibikiwe kujyamye ngaho nibikiwe kujyamye ngaho siwe mbaza washanuwe mfako ntumaze imisi mujya je maze imisi mu mpako reka ikimye ukora ikiwe kugira tukugaburire ukora ikiwe ndakubwire ndakwisavye ntuzubire kumvugira kwirirwa mu mirima wirirwa urakora ikiwewe ubu kugira uzoge nuko uzoshiramo ingufu mumaze imisi mujya mutampako nuno musi bituguha mugamura mubijana muri toilette nangorane uri kujyanye ngaho uri mubiki nyimba ugomba kurya genda uvome uze woge hanyuma tukugaburire ntabwo ndababwire utubwira afite ibyo nyina utubwira papa mumaze imisi mumfata nabi mwebwe burya ndiko ndabahigira imisi yanyu iraharuye mwe nimurindi urabikwiye mushaka izonya umusenzi yamatonda ngaha ngo turye ngo turye ngo turye ngo turye bisa washanowe tukinu magere kinuka niwunuka ko mwirirwa murayerera mwebwe hari n'amazi muzana ngo noge ndakubishije ndatetse no musi ntunge mwamishenzi mwe po akavura kagomba kaguyasha reba shi umwanya reka nze guhirahira twaduharaga ahubwo nasigaje muhamagara Diana Sabwe. ahubwo rabuzane isuka tuje guherahereza bwabo harage bwahajya hepfo Mwebye hiyo. Inganja kuzizana. zana tugende ishi Akira none. sinano no kuyiharura ntiwigeze uyiharura Oya none we utayiharuye. Naji wanje ari yananiye. nawe ubwera ya asha ahubwo rero Sa? tugende Ego. tugende tuhara twakwakwanya amasaha aragiye Reka ntawe tumara. azaharaza guhera ntubona ibintu ukuntu byagize byaryoshe Wende bana kimvuri hafi n'igitesha. ashi naye iriho ashisa n'ingomba kugwa nyene y'abantu Nabo mengo sivyo twabiteye. Nabo mengo hana kimwe twigeze tuhatera. Nenka mase y'icyundi twashizeyo ange yose turashirayo mugaraba. ahubwo ngaha iyo dufuma tubitwazize ngaho dufuma tubikira Ya muga hana kinge bizoza hanyuma. reka dukure Tutangure jekerera amaje hano. ariko abirisi wewe ndira nawe byiwe no kumwigira nawe nyene Dutangure rero. ashaha uhera hanyene Nteko mengo harakumye. none ntuzi uko imvura imaze kugwa gake kaba Mbega kano gasa kakoko. Akantu mengo sinzi.
yo kayi n'ugwire gwari gwatanguye kuzamwo hari habaye ishamba oya vyari vyarengeranye kweri yo habaye ishamba kandi urumva iyo akavura katagwa gake no munsi ntitwahakira abasha oya kweri ndumva haragumye bukebuke yo nari nitemye papa oya yego nukuri pole sana yo kandi ndababaye tukubera kano gasuka wampaye gatoyi niko munganere oya ye jenda gasumba ongera njye kano gasuka papa ngenda gukunda onye kandi wowe uzuransiga aho waje ukaza kuzurantora uzuranyarukerega reka je naciye ahagumye yo mukamagarage nari ndakaranduye mise ndakagire hose neza nico kimwe rega hose nico kimwe bino gwiri navyo mana vyari vyagwiriye n'ukuri bagarutse dutoshe ashi none ubona yuko ngaha anye yo gusa tugira bukisha isuka bukebuke bwango sindadutemba kubagara shano kubagara reka kandi turakangaza bino gwiri tubihevye vyoca bisubira kumera asha yego kweli rugwire jewe ndakazi yego vuga izina nkwita ndugwego jewe ndakazi yego Emeline Oui. ni sawa Oh. rero ufuye nk'ubu Gutembera wa mchama wanjanga. abajama babo mwino minsi nabo ni hatari Abana tungana. abana mungana abo ari abana mungana ko dushaje umwana None anyene. wewe uri gikuri cy'umukobwa Ziba. babarira basi babarira none papa yabaye ibihembo cyenda Bagiye baki kubagara ibiharage je nawe bato yisuka urabona akazi keze kari kubagara. Gira bagiye kubagara. hari aho kivumu ngira yabaye Bajegera caca. ngenda kubara abaninda bakeneye kwanza Wepo aya kagiye kundamutse je ndirasaba Shirofa genda re. jewe ndakaze ego izina bayita ndugwego Wewe rushikirwa. tajijua Kagenda kuraba papa kagenda kuraba papa bashi mazi misi tutabonana na papa ayaya ayaya papa mugamaje hano ku mutwe haragumye haragumye nawe uransiga ngo tuguze oya oya papa Wena ngo wena tuguze ne papa misi yose uzokwa muntu ukonje we misi uzokwa muntu ukakanje reka shaje ndiko oh ndibagarira oya igiharage turahura kutubagarira harage toyi basi ni mumenda bafashe basi basi nkaje nkoresha kano gato ngende mumenda bafashe je mwadere sinzi kurima oya we Ega nta papa ikagenda bemera mwebwe ga papa mazi misi mumfata nabi n'ukuri kw'Imana mpanda gufashe papa genda muhira harasigaye yindi amaze gutangura hariya mpanda kwifashe oya yega nutwari yiri muhira je genda hariya muhira mpanda bafashe oya reka genda uzane inuze hariya kwisuka iriyo muhira kubera kutaje tutarahatura kuba tugeze hano umviriza papa je sinye ndamwera gutora isuka Amuri ciwe baba. je sinjayo Genda kubwira mpanda gufashe umwuke wanje Yako mugende. byari bigoti murakuti ivyo bitwe mwe na papa Oh, nawe yakutivye bigoti. Ndagihomeye. basi papa umviriza ikintu cyo kubwira basi burya wewe kwenda ukinera ikintu nashaka uzakubwira ku mugoroba burya yenda ukineye sherekeye oya urumva ko ukiri ngaha mu ndimu ndazakubwira Yakutunebwe sawa segeye. nanje kandi rero Yego. ni ikintu cyari kimaze nk'iminsi nshaka kukubwira kweri kandi wowe ukoze neza burya wenda kwemera paperega je nanje njye mu kanya ndaje njye manze neze kubagara kano nshanza tuvugane ewe cuza je ngiye muga kuba natembera kwa gasupari Genda turazi kuri kigera. ci turaza gusenya inkudugane za ninde na kareka papa je sinosenya wewe we genda senya papa urabizi kwanza na wewe genda rero nawe Sawa. wabagaye wambaye ibirata Neje ntuzi ko ndumwana w'umumusha. bikandagira horoshe We ntavyo waruzi. ahubwo we nawe kweri ndabona umenga saha muzehe kagori karakwishe papa urabona ndakuze papa nukuri none ukuranye iki je ne kuno mutumba wose nibona ko je musore wenyine asigaye atara cyunkuranye ahubwo je nshaka kindi ko ndavuga ndazo racyumva cico nshaka umitongo nako ntatongo dufise nshaka mpa hano nyine kano gaparasera mpano yanyu batinzugira naye ndondera umugore nk'abandi aho rero nivyo bintu wirirwamo hariya kwa gasupari bakubwira ngo mu rugo rwantuze ngo uzoza ngo niho uzoza kuba ngo ni kubera iki utoja gupagasa nk'abandi bakagura parasera we bagiye ko ngahe hepfo hanye ntuze hariho ubu parasera bw'amahera make niho uja gupagasa nk'abandi papa je sinogenda gupagasa kubera n'abagenda gupagasa ntaco baravanayo
abahungu bunga ari ku mutumba bose muramura bagenda hiyo owe mu gisagara bose bakaza babesha ngo badusofye ngo batwivye naho ubwo nta n'icana bafise papa nanje ngomba ngende kwirirwa ndayere ari mu gisagara atani cyanzo ndibuza ndabizi gihe hari twaje sino bantu muboyi papa je ababoyi n'ababono n'ukuri nanje ndakubwiye yuko ngaha anye nta tongo mfise ryo kuguha jewe ntaryo mfise naho kurimanda nahabutse papa nta tongo zoma kandi ngaha ayari wacu juso mpanyene nubake ngaha nenzoca ngira narirondereye nawe uzironderera naho no bagaburira ni na gatoyi ntiko nabakwira nabashikawe eshe je ndumva kweri ivyo bintu bigiye kunanira uvuze ngo bakugirana gutikabana nabashikanje yene bose sabana Yesu Kristo papa ugomba kutugaburana nabashikanje mwese mwofuma mupfa n'izina ry'Imana ndakaranduka mwese na wewe mwofuma mbona mwese mwapfuye uvuze ko arakandu kangana uko uye mwokatugaburana twese kandi ngenda bikubwiye uze wihende ubaheko uzocura ivyi wanje ivyo megize ndi kuva kera ni murinde je nzocura bene n'izina ry'Imana ngaho ntaco ndenza utugabura kare ntaco norenza ko uri hende nawe bora bose n'abana bose ni wanje jewe wofuma mupfa namundi warase bose n'abana waruzehe bose n'abana Diane Sa? Eshwa Sa? ntibirasha kuvaho mwabishiriyeko Yahiye ndakutana. cyane n'umuntu arabararamba nyine barahenda Ego. Ego. Hereje tuyi. Kana amazi yo gukaraba. dufungure nta kundi ngo bashatugira guteza naho gatebe mwicane Nacyo ko turi babishanga. aho mwarasutara bambe nako umuntu mwarasutara amazi mukarabe Twe twakaraba. Sarakoze. apeti Nakoze. Nambe. Nani tunasenga. kuni usego umuntu aba yasenze gusa Papa dusengere wewe. aya je naheje gusenga Dusengere. Kwagi? je nahejeje Fuka y'imbikoro kihiye sanzi ryazihiye ndabereke Kirangaza amazuru. Wakoze. ko muranuka ndaje mwamenyere kuja mwenyene Nawe wakarabye. none mukarabe nakaravye Wakaze. mwamenyere kuja mwenyene papa nta soni Ngaburi gisa. je sindi umwana wanyu none mvuye Pagasipari muri baba stare man mwamenyere kuja mwenyene mwebwe none uvuye hehe uri kujya gutyo ntaje jungwa wabonye musaza ari Yo mana. Reka tubiguhebera ubije wenyene. Mugurazi kurya utazi no gukora. jemaze rwose ntajya mwe muguma murya ndumiwe mwami Sinosubira no gukorayo. Ntakewe. Oya nukuri. Reka tuguhebere. Harya ibintu byose bitarima nibyo bizi kurya. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo utarima amazi Amazi yo kurya Wavomye? ni kwice wavomye we. amazi niyo biranyishe Barabindi wasanga Wavomye ayahe? tuguhamata. Tutanya ayahe? Tuguhamata sa amazi ushaka. biragomba inzoka. imwe ndababisa ahubwo Tukuzanira amata tugutumire ko yawutu. nimuza n'ibindi none reka sindahaga mwe mwari mwabiririye mu nkono niyo mpamvu muranahaze kwanza Nyine ndabona ko biri mu nzu z'amashyangane. mwe murahaze ntimwabiririye mu nkono Kajya kitako. ndagenda muri sare mwanye n'amazi yo kunywa Nakiducura. sindabiriye none ndabira Niyo mpamvu akuze nk'imyungu ibiri ishaka tubatemere ukunye. waramujya mwenyine mwibaza ngo ntacyo nsoje ndabiriye papa nawe ngo ntojya ko ndabiriye Ahubwo ngira papa. umeshi yo koti. papa ko ndabiriye none izina banyita ndugwego jewe ndakaze izina banyita ndugwego cenzo bumusani cenzo ba umurasta abarasta banyura umogi aya je nta rumogi no yakweri yo je gusa nzoba diamond wa hari aye naba bahita muri Brazil je nta naho ndibuka ato
izina banyita Ndugwego. Ndirimbira akazi. Jewe ndakazi. Yo man, ko wicaye ngaha. Ndiko ndafata umuyaga hani kuri bayita kuri ku muyaga. Ubona mitende ntukinuka nka kera. Ega je bayita amafresheri Ndugwego. Gusa ahantu nawe wicaye ntiwabanje no kuraba ntiwaradyata bwoya bihari kumenga nimisha. We uko bono. We ibigezweho ntabyo uzi abayita ku muyaga. Nakaya kumaze gufata kariye kwambye ngo gufata kariye. Uwo muyaga rero ufata we uko bono kwanza icara na wumve hejuru. Icara ngaha. Je ni gwigwe. We icara gusa. Ndagutere inkuru zibiri zitatu zitatu. Kumenga none ni nkeza. Gira rero hamba. Shaka zinga. Shaka zinga heno. Zushaka zose je ndakunda kubwira nageze wanje gusa je no musi nta nimwe fisi. Urumpizi yimpe rero ndazumve ndazimenye. Jewe manje ndaguti inkuru kandi inkuru ziwanje zirakazi. Mukana shaka kwanza yamanure manje inkuru ziwanje ndaki. Neje ntuzi ko mpanura none ntuzi abantu bose ko amabaje kunda yanda bahanure jewe. We no bwambere wampanuye neza kwe. Mama ni jewe. Mbwira. Cya kweri ciye muhira mani bimeze nawe uratsi ko nabikubwiye. Warabimbwiye ujya munsi gusa nibagije sibyo kwamba n'uwahindutse. Urumva muzehe ikibazo ciwe cyo muri minsi nacu yasubire kuzana. Turabona twifitiye itongo agatongo kiwacu gapima metero 10 kuri 15. Kuri 15. Urumva hangana n'ijyanze nyine nakajya kazi nyine tubamo wo mana. Ndahabona. Mukajyare nira minumva avuga yuko ngo agomba ngo abagabure ngo nabajye bakobwa ngo tukagabure ngo tugasanga none mani we wari nkawe iwanyu mufise agatongo kangana nkuko ushira mu ntoki urabamwe ukagabura n'abakobwa mumvukana mani kandi urazi kaje mvuka ejo nyene muhira ndumuhungu haje aye papa nubwo yogomba kipfira nuno musi imbere je no banjohewe papa nubwo funo musi mama yangu je no banjohewe none ndagatongo ndagasigana je nyene ajya niyo nakurako agomba rero yuko wewe ugabura nabajye bakobwa ngo shaka ngo tugabure ngo kajya gaparasira dufise ngo tukagabura ngo nabajye bakobwa kandi abona tuvukana turi batatu ni hehe wabonye umukobwa bamuhito naho sikuvuga ngo mufise ngo gatoye naho mufise amatongo menshi nta mukobwa akabura itongo n'umuntu urabona naho yo barabakobwa 10 harimo umuhungu naho yo baramatonga ashika 10 kurenga yose yitiriwe umuhungu nta kuvuga ngo abakobwa ngo bararonka abakobwa amatongo yabo nayo bagiye kubagabo sikuvuga ngo nayo kwa muhungu niba bimeze uko aho nzoca arica umuntu fye nawe nzoca ndamuhitana yarakwankiye none yuko je muze yambwiye ngo nitugabure ngo itongo nabujya bukobwa bw'ubushano bwirirwa hari mu gisagasi nico babugiye gukora ambwira ngo rindira ambwira ngo ngagoma gatugabure ngo je ngo ntware ngo akiwanje ndabo ngo akiwabo ivyo nivyo ukunda mu metero 15 ku metero 10 aho nzoca mitana mu nizina gimana negative ari nusanga bidakunda kuvuga ngo yuko ngo yo kwimanga itongo ngo muce muri gabura nawe bakubwa ari nari towe naho byo bari nini kwanza nta kuvuga ngo mwogabura witwa ruri wenyine n'abakobwa bo kwa gasukari bose baragiye ku bagabo hari amatongo babahaye none na mama hinda gutera inkuru na mama yaje kwa papa ntigize asubira hariya aye kwa se wiwe ngo agiye ngo gutora ngo yitonga mama yagumiye kwa papa ahubwo rero papa nanjye nza guca ndamubaza uravyumva azane itongo mama nawe yagiye gutora kwa papa aho zakuvuga ikoze neza je ngaho yaba ndi wewe muze nizo simba banarakuye ko mbanarahejeje mbanaratemye hajya ahubwo uze gushi gutora ipanga umubinda ajyamye urabona yuko akunda kuguma aho nyene aguma muhira nyene nta bintu by'ikiniki nguza kubona keshi hajya umwibundire mu mutwe hama icyo ndamurangiza fye nawe mani wenda fye naye fye nawe je umviriza ndamuhitana mutseho uno musi ngira yari karavye ntaryo yoba ntabwo sinata reka ajya mu hamwe bagomba kubaha nawe nipfuje ko guhimutse ngo rufe kera warase gufagira tume sigana basi nakabijya butobujya kuko ndabwiruka nabuce bugenda kubagabo zokwimenya iyo bujya muzehere ngenda kire agasura kuzenje cimvira ujya bukobwa bwose zoca ndabije nyinshi ndabahitana mani were kuri muzehe mani wese mani wenda kwemera we fresh je muzenda bana je bose ivyo bintu zoca ndamugalika uze kugikora konyene kwe mani wenda kwemera kweri wewe uri umujema wanje yo manuro kwenda guhaye niyo wewe urakaze kweri neno sanzwe kubi uko nyene muzehe jewe ngo agomba ngo akabure itongo bujya bakobwa tuvuka no ndamuhitana bwose reka kangenda ahubwo kurara ibyo muhira nyene bimeze asubira atari cyo ciyumviye